Nani kubera udashika kumbwira wowe wamamagaye umbwira ngo ingo ariko ngene ko tuvugana ariko rabana n'icurambwira none utekereza basonze ndetse nakubarira Ego jinda fisi ibintu ngomba nje gukora oke basawa isakazi ugaje no kaza nafise mena ariko ndakora mu wi ariko nemendagaye bandaza bya ngo tubonane biriza urabona ko yagiye muri kiwanyu kuva kijyagiye cyose na none umunsi jewe umubiri wanje ntumeze neza rero ngiye kuraba nasanze ufise inda ndibungenze kandi inda yawe Ispe wewe mbwira ikintu cyatumye umpamagara ariko ureke izo blague ikintu cyakuye Izra jewe ndibungenze serious none serious kuva genda gufisha kuno bico jewe ariko Ispe jereka gushaka kungerageza sivyo inda ubefise cyangwa nawe ufise uri bungenze Ispe Izreka reka kunduza ibintu mu mutwe ndayifise nyina afise ndibungenze jengi kugira kutanze ko jengi fisinda nje muyumba ndamubwira hora nje muyumba za kubyakira umwanya ntaye yigisha girane mbona bari bazi ko batekereje yari jewe mubona atanga ko karoro yari jewe ucumi uno musi nabo maramaje umumama wabandi muzima amada jengiye kubu wande jengiye kugucahe none Ispe dushobora kwiga gute kandi mugiye wibungeze cyo kwiga yikore mu mutwe n'ikigishobotse uviriza Ispe ikiunda twikure mu Ispe wowe umusazi cyangwa wowe ko nyoko watakwishe kureyo hane byari wari ufite mu mutwe wavuma unterera jewe Ispe dushobora kwiga gute kandi ibintu byo kwiga kura mu mutwe nyuma uzobandanya bigura bandanya biga ngo je ngaho uzabagomeze guhagarara Ispe reka twikuremo Izra reka kungorera ubwenge udafite ikindi kintu wombwira twumva impande Ispe umbwira ndakubwira jewe uko ndakubwira yuko twikura mu kabyama ndakubwije ukuri jewe zishaka yuko bizomwegera kwa mwana kandi ibyo rero ndakubwiza ukuri ibyo wowe biraza biragusha ibyo ndigiriye sawa Uviriza Ispe uviriza ndakubwira Ispe jewe ikintu cyatumye ndaguhamagara ntabwo ari ikindi Ispe jewe nifuza yuko iyo nda twikuramo utegereza kwikuramo iyo nda Ispe utegereza kwikuramo none gute dushobora kwiga mu gihe wibungenze
nyimba ari kosa twararikoze uriko uranyumva nyimba ari kosa twararikoze iyo nda itegerezwa kuva tutegerezwa kwikuramo kugira ngo twige twidegembya espe vyumve kubera ko wowe ugaye mu mutwe twikuramo kandi rero uyu muti nawuhawe n'umuspecialiste ukuranyuma ibi binini genda ubimwe byose ubimwe iyo nda yose ikivamo espèce tegereza kwanza ubyumve tegereza neza umviriza espèce utegereza kubinywa ndabikubwiye utegereza kubinywa utegereza kwikuramo none ubona dushobora kwiga gute mu gihe wowe wibungeze ko udashaka kubyumva espèce uguruka urabona iyo utegereza kwikuramo utegerezwa kwikuramo iyo nda utegerezwa kwikuramo none gute dushobora kwiga mu gihe wibungeze umviriza ndakubwira jewe ko ndakubwiye yuko twikura mu kavyanga ndakubwije ukuri jewe zishaka yuko bizomwegera kwa mwiyo
Espe sawa urakomeye none ko kuva mu gitondo wese ndigera ndakubona wabaye iki ufise ikibazo nyoba cyumye mu gitanda simbona ikibazo ufise wewe umenga umye mu gitanda meze neza ngira ariko wibuke yuko ibikorwa mwana w'umukobwa byombo birasanzagiye ujya mukozi umenga sihari ndabizi tante ngomanche ndagiye rero hari ahantu nkubitiye ego ngiye muri KCB bank we turaza gusubira wibuka ukora ibikorwa sawa ariko sharo umwanya nafashe ndiko ndakwigisha ubu sande mbona ubu uri mu bikiwe niyo kwanyigishije uri kurankubita ndagukubita jewe rege mashaka uca ubwenge mva ahanye nabwijije nsanga byananiye wewe tante nazokwigisha nukuri none ko kuturanyigisha none nkubita ndagukubita niba ushaka ndakugirire nuko nuwo utumva twunogorana none nzanaguhonda gurunza ndakwigisha mfise inkoni ngaha basi nyereka iki kintu aho nakinaniye Izra na maki kuri ku matelefone uri mu maki nariko ndumviriza umupira myomba ariko gahitsa ubone usigaje kibazo kimwe ucuca kumviriza ngo amakuru nta n'isoni amyomba haracari kare ndaza kurunga umwanya wo kwiga haracari kare sawa jewe rero igari sikindi ego jewe ngomba nje mu murima hari umugenzi wanje ahapatse rukanyumviriza yego na kare atwaze gutora amahera namusigaje kuri mu murima utumubwira ansange mu murima habona nije kuri finatisha nguri kurumviriza ngo amakuru y'inkino nze gusanga uri muri ivyo tuza kwihurira uca wiga mwana amareka yitwa zino nkoni wowe tuza gusubira sawa mbega kijya urabe wibuke ko amahera ya Minerva arakenewe ntangora sawa myomba none ko tunabikoze kwa kingo oya cyarakunaniye ubusa ntasoni yanyibega narikoro nkabiri urabuze icyo witwaza rero urobesha yabigisha none ko bishiga kujya we barabwiye ko mushuri wanyu bajya baramujyana n'ababajije n'ababajije uwishinga kuba umujya wewe abandi barakiriza wowe ukaguma uri munsi y'inde uri kuririra ntibabimbwiye ujya mwana mucyana nawe mubajije yarambwiye barambesha ko amanda bimba oya ariko esipe ko ntuzi ko abakozi b'iki gihe bagora kubera ko utari kurafasha umukozi ndiko nigisha kwanza shabo umukozi ni mushasha nta kazi aramenyera kandi esipe hariho ikintu wowe maze iminsi ndakwitegereza wowe sinzi ukuntu usigaye umeze muri iyi minsi nguma ndakwihweza nguma ndagukurikirana nta kintu na kimwe ugikeneye gukora oya wowe ibintu umaze n'iminsi reka nguma ndagukurikirana mbwiza ukuri ese wowe urafise inda ese oya reka ubanza ubimbwire neza shara ufatira kwanza mbwiza ukuri oya nkumbarire nari maze iminsi ndakwitegereza wewe mbwiza ukuri wowe urafise inda wewe mbwiza ukuri wewe mbwiza ukuri urazi ahantu twavuye wewe urazi ingene wangoye wewe ijambo ry'Imana rya buri munsi nama nakubwiye wewe mbwiza ukuri wewe urafise inda vugisha ukuri wewe
Este wowe nta ufise wewe nta ufise ndizo kuri aha hari iki guys Nakunze arivuga nanda fisi. bijya wadakora ibihajya nini Nakunze arivuga. urikora ibisa byinshi sati nanda fisi urikora ibisa byinshi wowe urafise oya ntumbane yuko ufise ntumbwire yuko ufise ndizo kuri bijya wadakora ibihajya nini kubera wese wowe nta ufise wowe nta ufise aho kandi usanga ufise inda y'abamotari baravuga ataki na kimwe wewe bazogufasha wewe ndizo ukuri wowe urafise inda haguruka kwanza haguruka wowe urafise inda tuve mu majambo tuje mu bikorwa bwiza ukuri urahira imana yo mw'ijoro ko atarufise ngwino hano ngwino naradanaje amavuka kubera wewe naratemberanya agaseke kubera wewe inda wewe espe urafise inda wewe my god wewe urafise inda wewe urafise inda ngwino ubugira nakunige hoho banira mbarira inda umuntu yayiguteye arafise imodoka wewe ndakubaza Umunyeshuri tubijana. waguteye inda umunyeshuri nta botike afise waguteye inda basi nta n'akabotike afise nta n'imoto afise kahise nta n'imoto afise wirumarire espe Kubarira tanzi. umwana narushiye wowe ugiye kubura uruhombo espe ubu rero wabonye yuko wakuze wewe wabonye yuko wakuze ga espe wewe wabonye yuko wakuze amashuri arakurikiye amahera aragutangiye wewe espe wowe urazi ingene waduhishije kugeza naho wiyibagira uriwe wewe umukobwa asa nawe wewe umukobwa suku umukobwa mwiza nkawe ugacugenda usamara n'umunyeshuri ndindira oya reka mpere banza udindire hari icyo niragakubarira ikintu cyose ni impembo utegerezwa kuronka impembo ubusambanyi wakoze umunyeshuri utegerezwa kuronka impembo oshi tugende muri hehe ndabakeneye musohoka aha hantu musohoke hari icyo mfise tuvugana na mwebwe supe naha aha abanyana ndiko ndabona aha gasupa uvuye ku mutanga none abo ngaha nyamuyijira yenyene n'indari giki Espe oti tugende mumbarire neza Espe umungu yaguteye inda nuwo Espe umuntu yorera guteye inda mbarira muri aba babiri
ninde yaguteye inda ga SP mbarira waguteye inda muri aba babiri mbarira mbwiza ukuri naka kabwa kaguteye inda canke n'uyu mutare madame genda bukebuke icyo no kubwira coco iki kimwe genda bukebuke aha ni murundi ruzo nze wewe urazi iyo mvuye wewe aho mvuye sinahazi mbuke kirere nze ndiko ndaraba ahantu muba je mvuye mutangano umwana wanje ndamukuye mutangano raba ubuzima ndamuzanye muze raba ubuzima ndamuzanye madame iki genda bukebuke uru ni urundi rugo rw'undi mugabo mazi wawe nimba ufise urubanza uza bukebuke uza bukebuke ntuzugara iminuko ndaguhaye pole sana iminuko mutakuntere ndagukeje ukuntu ukaze uko abandi bavyeyi baza batuje bakabaza ikibazo cyane nuza ahantu hasa gutya genda bukebuke aha nanje ndiko ndacangashigwa aha bisigura rero ko utanyindo my god niki my god bisiguri my god bisiguri ki niruchamo rufuka ruvuye keep silence ngo my god keep silence ndasa ndiko ndavyuka wowe uri kurantuka nanje kwati urakaye umukati wewe nkafaye n'umugera SP warankwegeye aba bantu bagwaye umugera arabi ngene basa uri kurantuka my god urashaka kwita my god uri kurantuka icyo kitu ntazi cyarico urakaye ibicumu na wewe uruwenze nyine kunuka ngaho iwanje aha ni umwana wanje atahiye aha urahazi wewe aha ni umwana wanje aha ndaryama nkamererwa neza SP uramemukiye my baby girl uramemukiye I say goodbye imisi nabanye nawe irarangiye SP naco nakoze ku buzima bwawe narizi kuri umwana w'ikimazi ariko reba ahantu urangirije ubuzima bwawe wewe SP uramaramaje SP turasezeranye genda shikira ivyanye ndamubahaye wakazehewe wagatamawe ndakugira ikintu kimwe ndabashikirije umwana w'umukobwa yamenyereye amata ni umwana wo kumutanga yamenyereye amata sinzi rero akagahungu kagwaye imvunja kawe nawe wamuzehe abazi sinzi ico muzomumarira yamubashikirije yumviriza ego data uramumpaye urafise ivyo uvuga wewe yaba wari kubundi twari kwicara nk'abavyeyi tugakiyaga Kuko n'abana wowe uri umuvyeyi n'umuki abavyeyi ni twegesha yero kubundi ndabigusabye don't touch me ndabigusabye usubire kunkora ndabigusabye usubire kunkora wakazehewe ndagusezeye ndagushikirije umwana w'umukobwa umwana nareze neza umwana nahaye amata umwana wo kumutanga ndamugushikirije muvyeyi muzaba musubiza yumviriza icyo no kubwira genda bukebuke ndiko ndahaba ukuntu uteye je ndi umuvyeyi nkawe reka no kunyegera twari kwicara wowe uri umuvyeyi reka twari kwicara ndumviriza please niki urubwa bw'ibifaransa ntazi niba ari ivyongereza uraranuje kandi kuntu urabona uku kuba kufashe urabona uku kuba kumeze ndagusabye reka twicare kumeze gute ni marayika birebire ntabirebire aha biraheze ndagusezeye ariko icyo menya je ndagusezeye mane mwico au revoir wiki au revoir ndagusezeye cyane au revoir ndagusezeye sawa urambye umbwiryo jambo ikitu sikiri natopfa nibagiye uko namubahaye sawa ariko ndadiko ejo cyamwe hirya ye nacuzi uzondondera uzamu musubira uzondondera sawa genda mahoro umvise rero Isra wari ufite giza Israeli wagenga uramaramaje ushikaho ntukwa umutumba wose agacimbiri kose sinzi ko navuga na bene basineshiremo uragenga uramaramaje Isra ukuri ndakuzi
umwana mwiza nka wewe ubu rero wabaye umupapa nawe wabaye umumama si sawa ubu rero mwabaye mu gifaransa sinzi ko babivuga ngira nawe bavuga nk'uraho yacentuka ubu rero ndaje umviriza rero mwabaye abagore n'abagabo umviriza rero mwabaye abagore n'abagabo mwabaye abagore n'abagabo ndakwerekere kugira ngo muzahure n'isi hiyo nyene akaza kandi kubabona n'umwana uzomenye none n'ikindi gihe urabona siko nakanasema kabamwe
Hebu. Wiki niko ndabona nga. Imuzi. Soka. Soka niko soka. Ibi niko ndabona nga. Eh? Sani byo byose ngamusoke. Sani byo musoke nibiki. Nibiki mu nzu yanje. Eh? Ibi niko ndabona nga mu nzu yanje. Murasanga inzu yanje jononeka kumbe ni mwebwe. Eh? Nibiki niko ndabona nibiki. Ninde barusha kuza mu nzu yiwanje jewe. Turagusavye. Zama amatafari yose. Kumbe ni mwebwe ndondera abantu bakanyurira n'inzu. Kumbe ni mwebwe. Tubabarireshe. Oya. Muravye munaza mwingi. Umviriza shefu nuko twasavye tubabarire tugani dufise aho tuba Twekora kuryama gusa. dufise aho tuba None mwazwane ni mwinzu ninde barusha kwinjira muri inzu. twebwe hano Oya. Mwabisavye nde kuja mu inzu. nawe twabisavye Murabona inzu yanjye murabona nacho musigurira ngaje nacho musigurira je kwa telefone apo zimwe watu babankuriye ko ngaho oya sinabyumva sinabyumva nta kuntu cyimo cyo kuza mu nzu yanje mumabone nzanga inzu yabo mose bayononye kumbe ni mwebwe shefu tubabarire ukuntu tugani dufise aho tuba oya mukabisaba batwirukanye ejo rero twarabuze ahantu tuba niyo mpamvu tubabarire shefu umeta kubwire iyi nzu ngiye ntazosanga hasuye kuva ko nitafari na rimwe ubwo nyene uzokurukira mu mwimba nozokurukira si sawa yego ndagwaye iminsi kandi nza kuraba yuko nukuri tuzohacunga ubikorereko yego ntazosanga havuye ko nitabari na rimwe nzocumba n'uwundi nukuri tuzohacunga ivyo bizo tubigendereko nukuri shefu tuzobikora nukuri sawa rero ivyari ngaha uzurandabira n'inzu nini sawa undabekera kintu cyose ngaha sawa hama rero igisigaye ngaha uzuraraba umezoramena makeya kuko iyi ni inzu iraheze sawa iraheze nukuri nzogerageza nukuri urakoze cyane ivyo ngiye ubigendereko turagushimiye shefu sawa imana iguhezagiye cendagiye sawa Mani kongere n'ibi. Hemwe n'amahoro. Muraho. Kwari gitangaro kuno musi kubona ndamukije. Hama je narinje kubagendera narinda batembereye. Uja kutugendera. Nzawe n'amahoro no. Uzanywe n'amahoro. Mari shimwe kuzanywe n'amahoro. Yego. Kandi rero uje rero ku musi mubi nakina ngo manje mu rubanza. Bantu kebuke. Ndakubaje. Bazari kwanzu bate bukebuka pantu kuruka. Abana bara amahoro hoho. Mbaza kwati nakwati genda bukebuke. Genda bukebuke. Basi nkubaze none abana baraho bara amahoro SP gute mudutakaza umwanya je narinzanywe n'amahoro urabona ndi umuvyeyi uribuka cagihe narakuzaniye umwana yari yatewe ibibazo n'umwana wawe ariko rero urumva ubu narinje kuraba ukuntu byoba bimeze ndaga mwana ingene iyo bamerewe ingene aguwe neza aha hantu umbiza rero sinagutevya ego sinagutevya wavuze ati ujanye n'umwanya aha nanje ndiko ndajanye n'umwanya ngiye mu rubanza urukurangiriza ndakumva uyu urukurabaza SP wawe ntawuzi ndacaza n'indira aho nyene aho iyi nzu cyangwa iki kigo si ikigo c'imfuvyi uri kuvuga igishinwa nkakimwe wanutse cagihe ndiko ndakubaza umwana nagushikirije umviriza ubu rero bishobora gukegekehe waje uguruka ubu naho uje uguruka yabaye suku ujya musi nyene nace ndabahereza isi umusatsi wewe uragarutse ugira kandi kuntuka muvyeyi wanje keneza yawe inzira uri kurabijyanamwe narabirukanye genda ubati nakubwira ikintu kimwe abana ni wowe nabahaye wewe
ntuvuge ngo wabahaye isi wowe nturisi ni wewe nahaye SP na Izra ni umwana wawe SP ni umwana w'iwacu urabyumva ntuze wivugishe amajambo yacagihe ngo mutanga noro mutanga side nye bari he na he na zakiriri aha turi mu minyaganyaga igeretse kindi n'abakubona baraza kugutwenga ikiriho vira mu rugo hakiri urasubire kandi sa mbona urise mze urumurozi kandi usa n'abarozi abana nk'abajya niba uri kurambarira yuko batari ngaha ugurura nimba bari ndani urambarira umviriza mze nimba wiyubaha ndiyubaha waje usa neza undavye umbona gute ndiyubaha wewe yes yeba wiyubaha wari kuzusuko sa gute sinsa n'umugore wawe urasubire kandi taarifa yako sasa igiswahili ntaco nzi ndiko ndakubaza abana waje mu minyaganyaga ndiko nkubaza abana tuzanira kabiri ndakubwiye wewe urumurozi kuburyo bwawe ushobora gufata abana bari ku ntebe y'ishuri narabakuzaniye nakuzaniye umukobwa wanje genda ubatse barabara nabahaye isi wewe uri isi wabwe wewe uri Kinindo ni mutangano sawa genda ubatse hariya rero ntiwabaritse ngaha n'abakumva baraza kugutwinga wovuka mu barozi nta ngorane so wawe n'umurozi sokuru wawe n'umurozi nawe urafise ibitego uramutse uraboneka kusa n'ibitega wewe nani kufuri nifitiye ndabizi ko atajyoro kuko uri umukene biraboneka uri umukene biraboneka urakoze muvyeyi bandanye ukanyugarire nakare nta nikufuri nifitiye mana uranzigamira ino nzu mana wewe biteri ndavugana n'abantu bameze nkawe aho rero waragiye we uratenekeza baca baragutera inda ninda yene ni bya bindi numva wewe SP nzi inda ariko nabyo gushikira bishikira jewe Emily jewe Lydia jewe bishiki ndagutwede campos inda wewe umwana yiga muri deuxième uni inda ubu ugiye kutubona turiko turasoma ibitabo twigiye wewe imyaka gakanzu n'indi akaguha mana sigaye ungana nuko cyagisusu cyagiye vraiment ndaba kwanza je ubona je twona temberana kujya baratuna turamukanya kwishe jewe unyegera wewe ariko umenye ko ari isiri ushaka bakakuntwenga wewe sita ndeke gutwenga ibintu ndiko ndabona kuvuga amajambo erega kwanza nyene umuntu atwenga ibyo abona nariko ndatwenga narakubona mana ndumiwe ikanzu ninde yayiguha what ere amaguru ehe kuna vitambara muone nani sana ofisi kugenda gusa sawa na goli walainda twende mukoga nkawe sigaye ungana n'urutoki ngere umenga gwaya mavunjana diplome ngiye kuyitora uri kurambona jewe Lydia mbega kujajari ingo ndagucorere basi sambari yo
mayisha wahisemwo wewe hespe kuvyukuri umwana wo mu bakozi b'Imana twirirwa turasenga dusenga kugira ngo Imana izogirire neza abana bacu ariko mwebwe mugaca mukatumara amazi ubu nibwo buzima ya niyo mayisha umugani wa babandi wahisemo umugani w'abaswahili aya niyo mayisha aya niyo mayisha wahisemo mbe kutari kurameze wari wamenyereye iwanje hari abakozi uraba ivyo bahisemo hari habuze abandi basore wari gupfuma ukunda wewe beka akagabo kawe ho kari ngaha bite byako sio karihe gashenzi kagashenzi hajya nawe uradimikiza ngo urafise abagabo uno mugabo yaguteye induyo ndakeka ko ari imbeba yayiguteye ndibaza ko watewe inda n'imbeba si umugabo ujya si umugabo espe kajya kagabo niko wahisemo kajya kagabo ntigashoboye kugutunga raba ubuzima akagabo kagahimbiri espe sabo bagabo je nari narasengeye espe iyo dusenga tuba dushaka yuko haza umugabo afise imodoka ivyiza bikaba ku bana bacu kubera haba hariho Imana twasenze haba hariho Imana twakoreye ugaca ukatumaramazanya n'Imana yacu twakoreye ugaca uza ku kagabo kagahimbiri kagabo kakabwa umva ndakubwira ejo rekana n'akagabo rekana n'akakabwa rekana n'akakabwa jewe sinemeye nk'umukozi w'Imana ku mwana wanje umwana nareze umwana nasengeye aguma muri ibi bihe oya iyi si Imana noba narakoreye iyi si Imana noba narasenze iyi si Imana je noba narasenze ndabikubwiye wibona gute ingo dutahe no ingo dutahe ingo dutahe please ingo dutahe ariko niwe se w'uyu mwana oya ivyo nta kibazo ingo dutahe ni se w'umwana nawe urafise abaguteye inda ngaho urafise abo kwita ngo ni base babana ikindi kandi ubuzima je namaze kubumenyera kunye nibereho kunye namaze kubimenyera namaze kuvyakira ko ari bwo buzima bw'iwanje kumbura umunsi Imana izongera ikigongo nanje izonyishura ariko ndacahari ndabizi urahari kandi urankunda ndabizi nubwo byabaye uracankunda kandi uri umuvyeyi ndacahari SP ariko sishobora kumurikura ndacahari please ngo dutahe kandi urakoze merci SP ngo dutahe sishobora kumurika ndacahari SP ngo dutahe rekana n'ubu buzima namaze kumenyera atanu ntacyo nohindura kandi nabwisanze ngo noneho dutahe muhira sinto rekana n'aka kagabo kagahimbira ndabigusubiriyemwo ubu sibwo buzima je nari narasengeye si ubuzima nari narasavye Imana ko yobamwo si ubuzima nk'ubwayo bwa Yesu ariko kandi iyumvire neza mwimu w'Imana kugendereshe iyumvire neza stop iyumvire neza mwimu w'Imana nagira icyo akubwire kurekana n'ubuzima Yesu ndagiye reka ndakureke ko ari ubuzima wahisemo sibyo reka nigiye
tazi ihangane ikintu kuri tugirene ariko reka ndakubwire nubwo yo gutuka guta ariko je ndagukunda nubwo yo gutuka guta ukora umukene bakugaya mbwo je ndagukunda kandi zigenda guhemukira n'umunsi wari naremeye ubuzima nyine ko tuzoba nkukose nuko nyene je naremeye byose kubera ndumukene kubera twaye je ndagukunda sinshobora kukureka nubwo byogenda gute nukuri urabona nta kuntu jewe nashobora kwasikira inzu iwanje nari nakwizeye oya naco mbwira no gusigira inzu ndakwizeye ndakubwira imbabazi ndabyo ukuntu ufise umugore mbona yibungenze nibwo ati kandababarire ariko inzu yagira abakiri mageze kandi magize inzu yanje kamera amatafari yose yaheze oya nimumvire oya mumvire oya vira mu nzu oya mumvira mu nzu sinshaka mumvira mu nzu oya ikigo narakibahaye sisawa ubu nyene nimumvire mu nzu nemvune polisi ubu nyene nabona ndashobora kugira ubuntu mwebwe ngacamubwira inzu yanyu ngacamubwira nkuko nimubwire viraho genda mbiraho tubabarire nimumvireho cyangwa nefe polisi unyene viraho genda oya vre uko uhagira inzu yiwanje vre amatafari yose bahungurure n'ukuri amatafari yose oya vre sinavyemera oya Fazzo. Oh, it's you, Israel. Isra. Yeah. Isra. Fazzo. Yes. Fazzo. Yes, Fazzo. Fazzo. Yes. Hey, yo. Yes. Fazzo. Yes. Hey, wait. Amakuru iminsi. Shemi. Uyu. Amakuru iminsi Israel. Fazimishi. Iminsi myinshi kwa. Uri n'umugezi wanje twariganye ku ntebe y'ishuri. Yes. Uyu. Sawa. Urakomeye. Fazzo. Yes. Isra. Baba. Yes. Amakuru iminsi. Ibana. Twebwe si neza cyane. Urakomeye ariko. Ego ndashima n'ukuri. None ko mbona warabaye ku Israel. ubuzima aha none ubuzima twese tusanze tubayemo none wewe nibikijya gushikiye kumbe ngo uri mu barabara juste ndabona wacafuye hama juste ugiye muri kumwe n'umufasha wawe none nibiki ukuri twebwe hano tuba baratwirukanye rero nukuri twe dufise ahantu tuba aho ubona tuko turayerera gusa n'ahantu dufise dushobora kuba nukuri Fazzo turakwinginze dufashe nukuri naho yoba ari umunsi umwe gusa dufashe nukuri
nimufise aho muba ntidufise aho tuba tugusa tuguma tuyerera none system muri murabara muko mugana muja he mugenda he twe ntidufise ahantu turiko turaja naho dufise n'ukuri koko si Présent c'est vrai n'ukuri aha turi mw'ibarabara dufashe n'ukuri naho yoba ari umunsi umwe gusa oya umviriza iza sinashobora kugufasha umunsi umwe ntegereza kugufasha iminsi yose peut-être tubane n'ukuri urakoze grand frère urakoze n'ukuri kuko vraiment juste duhuye n'umwanya mwiza ndaruhuse mvuye ku kazi ngiye muhira ngiye kuruhuka so turashobora kugenda nta kibazo urakoze oya iza sinobora kugufasha vraiment uri mu ngorane nk'izi mbona peut-être ukuntu usa sinobora kugufasha vraiment n'ukuri Imana iguhezagiye oya tugendera kibazo Imana yarabikoze yes Fazzo Imana yaraguhezagiye kibazo alala turaje tarikwe unasaini uri mu biki ko watevye nariko ndahanagura ecran plat bageni mon frère ni fresh none kaza ni heza cyane oya ibyo ndisanzwe Imana yaraguhezagiye ibyo nibisanzwe ibisanzwe ego kaze ndabishire byiza rero twari hariya basa neza vraiment basa neza mon frère karibu vraiment mwashise uratangura amajambo ndati kwakira abashise reka ndavuga karibu ni mwisana kwa papa ni kwa papa uharamu Alice Alice karibu Isi sio bimaria. Msinaviona hivi hizi ndio viwanja. Yes. Yebo. Oh my name. Yeah. Karibu. Isra. Kazi. Isra. Yes. Karibu Israel. Aha ni umuhira. ndabona ni heza kandi Imana yaraguhezagiye Nisanzwe. Ariko urabato bishimye. Kebwebo. Sabwe. What is this? Uri mu biki wowe? Nimeona ndasiria mizigo yako. Nakiyosha koshi. Hama. Kiriya chumba ndika muze zijya musu Nakibona. tukibereka ukuremo na zijya musu. Okay. Ubaye ikaze bagishiremo. Gusana nashize muri kijya chumba cy'abashisi. Ubu ndiko mubwira kijya nyene. Ubaye ikaze fate nizesha koshi zose. Bishimye cyane. Ndabibona. I am sure boy. Barabushe. Andora wachafuye. Chwe kabushe bisukira amazi daruke. Sasa ntangura. Okay. Banguka. Mon frère. Bienvenue. Ego karibu nino. bakoze Oya bisanzwe ziranye. Mama yake. Karibu. so mu mwanya mwiza wo kuyara Ego nakibazo. Alice. Yes. Fazzo iby'iwanje ntabwo byari bisanzwe ndakubwiye jewe iby'iwanje ni birebire cyane Oyisa. Bandanya wihereza. Fazzo ndagushimiye cyane Oya ntushimire ibintu ni Imana kandi ibintu n'abantu niko bimeze ku isi no gufashanya kuko umuntu n'uwundi
Fazzo nukuri Imana iguhezagire Imana iguhezagire kandi cyane ungiriye ikintu cyiza cyane kuko jewe na hepfo na ruguru nayifise nukuri ko wemeye kudutora nukuri ndagushimiye cyane oya niko bimeze undi muntu no gufashanya kuko ibintu n'abantu kandi ibintu n'Imana ibyo ndabizi yego niko bimeze karibu aha ni muhira ya isati Alsene ya ego amafaso sana harico ntari nakubajije chiki mbega papa na mama gute urazi ko ntabaherutse ndaberuka kera Israel uranyibukije kure cyane abavyeyi banje bitavye Imana kera hashize igihe cy'imyaka 4 abavyeyi banje batari kwisi kandi abazima gusa ivyo tuzobifatira umunsi tubiyange tubyiroze hama espere ko mengo ndashanga amasiki Meze neza. igeragezo cangamurike Cangamurike utaje meze neza. ubuzima bwa misi yose ko uhora ubwenya No gutekereza utaje meze neza. abo usanga yahuse atiya Wapi none yameze gutya. Birasa neza n'ibisanzwe gusa. Ndikoze. byiza cyane Isa urahono urameze neza mbona gute oya garçon romantique de parole jewe vraiment ndaba ngene bisa vraiment reka gutwenga assist ujyanye rero nari shaka yuko makanya tukagutuntu turi très important gatoya Jeve mindero ndayifise. Ariko nyene akazi wakabura. Sister, ahubwo bujyanye. Je nari mfise ikibazo. Urabona yuko jewe vraiment ndiko ndabiraba neza. Nafanana kama bosi mtoto. Ariko umunsi waje ngaha arukunwa nyakiriye. Wachatse kumfata. Wachatse kumfata. Nk'umukozi wonga. Yebo kubahana. Kubahane. Guti. Jira nkaba. Kandi bayo. Basi umviriza. Icara hasi kwanje kubana. Oya, umviriza gato. Ereka ndikuta. Bano cyangwa hasi. Jamura nk'umuntu. Icara hasi. Ariko kubera ari wowe ubivuze reka ndabikora kuko jewe vraiment uyu mwanya uyu mwanya sishobora kuwutera ubusala namaburya mukobwa erega jewe sometime nama niyumvira nkavuga ati none urya mu sister mu bisanzwe muri uru rupangu yoba ajejwe iki none burya wewe uri umukobwa wa boss neza koko wifi. Ça c'est la question. Ndabajije. Cyane uba uri mu bantu nawe wazanye ngaho kugira dufashanye ibikorwa. Kuko iminsi yose namambona unamutyaga mapema ukoze iki nkabona uhanagura ibintu ukanateka vraiment asa respect uteka neza vraiment. Ujya muteri watese gahe warucwika. Yema ngubutama bwabye. Ego vraiment asa vraiment umunsi waje ngaha ntatama nari mfise. Ariko buraba n'izuru ryabaye ryakuze. Wewe. Ama burya mukobwa rero burya rero je ebana ndimi natakarengire ku point
tingira ngendeye kuri point kuko no time to lose uravyumva je burya je narize ndabibona ndashobora kuvuga icyongereza ukiruka c'est vrai numbona uko vraiment je ufata ukutariko vraiment hadi urabona je ndeke kukubesha ndeke kukubesha ndabakwanza mu maso urabona ivyo nshaka kubwira ko kwanza burya ni vraiment je ndeke kukubesha burya boss urabona boss avuye ngaho nini njungine boss nije nshasika ndi boss burya nari nkeneye je nawe vraiment tukuze mambo tuyakuze je nawe I think ivyo ni ibintu bitahurise naco mbuze indero yaragusize oya hano kuri kima tera urukura gikara yaba ari jewe vraiment ufitiye umwana mu nda niwari kurukura gikara ni makome mantrena imicungo ibintu nk'ivyo bitubene biko ibintu biri special vraiment tenda fisi note merci ibyo bintu tubona gasize upango bimo ndani contact dafise umuduga je mama na papa mbonera kwanza rikara no probleme nadonye nikara z'abarundi zisigaye zizinze kwe kandi zikanagu gusa rero sister je vima nahura ndafise ikibazo wallahi nahura no kupima yabigene nambaye chemise nambaye training ndafise n'agashenete nambaye agashapo kadiri ibyo nimwe bakura ku mamashini y'amashakoshi bagura bashaka kukutuza iyi bosi urabona yambara erega ati sometime bosi na mandamu tuzimuzi usikuna na vile mashuzi yambara bike ndabimutiza bosi wanje n'umwana hadi urabona bosi injira kuri urya muryango naje fisundi umuryango wanje ninjirira umpaye umwanya ndashobora kukwinjiza mu muryango wanje ibintu bikaba bien yagutwara aho mvuka wewe uhashise bakubonye gusa ucavuga ati reba uyo mwana je musaneza mko nukuri pima na je kubwanje sinzi n'ingene no bivuga nipe muda mu mwanya vraiment nakwereka ico no gukorera wiki ukubaza wiki ko nubona ndiko ndagera erega tena namaze kugira mu myaka yo kurongora nje ndashobora kukuronga nazo ngafa mariage muri mariage yaje ndashobora kwamba yego waryoye nukwipimana mu mwanya ndabigusavye please namubona ndandi ndiko ndavuga amajambo menshi sindiko ndavuga ndiko ndabwira nande ubwira umugabo wanje ari ngaho muri iyo muwanga ari kurambira amajambo yo gurofa kandi nk'umuye wakumva ndumiyo karika jama jo ukenwe mu sina mumbafu karika jama kawaje kiwawe jo n'umugabo wanje jo gaho ndi mwari erega nda kukenwe mugabo wawe waruzi erega ndamarama karika jama tiningine ndakabona kajya na development kajya gatipe reka ndanungu ndabona wamenyereye ubwira unyurire ko nari umusoje sa hata nikajimalize kaza ukona na panisi kukugira amajambo ari très important nuko kajya uburebure bwiwe ndinjeya reka ngende kumera akazi kajya wapi sha ushaka mvuge nabi handa ubuno butagira indero gusa
Okay. Oh, okay. SP. Ariko SP. Ariko zonahora gushika ryari? Shanda utani kuri. Ariko SP. Ndi muri kabinda kugira ko ndagukunda ariko. Umviza SP. Ujya gerageza kunahora. Simwe ni kabinda kugira ko ndagukunda SP. Umutima wanje ushaka kucisha mu mahwa SP. Ariko SP, nubona yuko ubu wamaze kuba umuntu akwiye. Ariko ubona gute iza asurunka yoro mu buryo bwo kugira mube n'ubuzima bwiza nk'ubu. SP, nkubura deja uramaze kwibongereza. Kandi urabona imbanyi iregereje kuvuga. Bari iza ubona zo gufasha iki? Umwana eski ubona muzo mukyarira hehe? Niyo mpamvu jewe nahisemo kugura umutima wanje kugira wiberemo. Ibikenewe byose ndabikore ku bwawe. Hama yise hari nikuzaniye ikado ya telefone ya iPhone. Just nabonye yuko yokubera kugira enter ndi ku kazi senda kwandikira gusa ndakamsa nabindi. Yes. Ama yakubera iyo telefone ujise ubonye birajyana niyo muzomba. Ama SP
nukuri gerageza amasengesho yanje yumve wahejeje oya ndindiri ucumbwira espe gerageza unahure umutima wanje utera uko udashaka kumva utaramba hafi yanje please ndagusavye ko espe ushaka ndagupfukamire banza unyumvirize ubone yuko ndagukunda ariko banza unyumvirize Nukwanza ko ntangaza ndakutangaza n'ibiki kandi ariko espe ushatse kuvuga ko watwakiriye ngaha kubera ko wabonye jewe yes of course because umwana mba mu bisanzwe ntiwafashije Izra mugenzi wawe muzinanye jewe ntuzinanye nakumenye kubera Izra espe ko ushaka guca hirya nino okay mu mwanya ndakubagiye rero umutima wanje ndagutahura neza cyane ariko kimwe no kubwira je ndagukunda Izra uko yoba ameze kose ndamukunda uko byoba bimeze kose ego nivyo ari mu buzima bubi sivyo baratwirukanye ntitugire icefo n'icaruguru ariko Izra ndamukunda ko niwe se w'uyu mwana uko byoba bimeze kose uko yoba ari umukene nyarushari sinshobora kumwimukira kubera telefone itume nyumviriza telefone n'ibi bintu mbona bikayangana ejo inzu ishobora kubomoka umwanya n'umwanya hashobora kuzanya mu gigi mikayisatura ngaho ugasigura ntangara ukaja mu bandi ariko nahura experience ndagutahura nakumvise ariko sinshobora kugukunda sinshobora kumuhemukira Israel je ndamukunda uko vyoba bimeze kose ugiye n'umugabo wanje ni papa w'umwana w'iwanje sinshobora kumuhemukira ariko namuzuza muko mukimutira muje uko twobaho kose wowe ntibikuraba ariko espe gira umutima w'ubuntu umutima w'ubuntu kugira wewe guhemukira umugabo w'iwanje uyu mutima w'ubuntu ntushaka umvemo nta n'ofisi nta n'onzigera ngira niyo mpamvu wigirisha umwana mwiza umusamariya sinzi ibiki imbabazi nyinshi ko mufise cyo kurandira kuri jewe oya ariko espe uri kwifata ko bitari byo umviriza wambwira urankunda sinzi ngo Izra ntaco afise sinzi Izra ntazomarira ego ntazomarira ndavyemeye nta kibazo naco bitwaye ariko sinshaka sinkeneye guhera uno munsi none ariko ubona afite isura mbi ariko umviriza ibyo byo kumenya isura mbi ugire isura nziza ugire nziza cyangwa ugire mbi ibyo ni ibyawe kumenya singwana iwanje kandi twa telefone yawe twubaha n'undi munsi sinshaka ikindi nashobora kubwira bimere gute bigende gute ntegereje kwibwira Izra kuko uramuhemukiye ntegereje kubimubwira uko byogenda kose Izra ndabimubarira oya basi reka tubyihuse umviriza nuguteranya umugenzi abese basubiremo reka basubiremo ntibamwe burankunda tumaze kwitegura nkuko nari nabikubwiye yuko tugomba dufata isafari tuzakugaruka ku mugoroba sibyo oya ndazi yuko wewe wamushaka yuko twirirwana oya reka nawe rindira basi ndakubwire ubwo nashaka kukubwira ikintu nyabaki nenda kubwira wanazicara kwanza okay. Oui. Mana masaragiye. Twirukaze. Okay. Umfite basi. Turaza kubonana ku mugoroba sivyo? Sivyo?
Vazi. Umviriza soke. Musa. Soke. Fazzo. Soka. Fazzo ngira umutima. Musa ni soka. Fazzo n'ukuri. Ngira umutima. Umviriza Israel. Narushe. Imisi ndabatuze ngaha ameze ndabatuze ngaha arahagije. Narushe. Je na undi muntu mfise na mugenzi mfise. Umviriza. Biragusha. Fazzo n'ukuri Fazzo. Ndakusabye Fazzo n'ukuri. Fazzo oya Fazzo. Umviriza. Umfukamira Jesse nima. Umviriza namabazi wageneye. Umviriza Isa ni vyishi byatakaye muzi wanje. Ni vyishi. Sino wanabihanganira ese. God. Umviriza. Nimusoke. N'ukuri Fazzo. Ndakusabye. Nafimba bazingeneye. Nimusoke. Imiso barayakwiye. Fazzo. N'ukuri kwimana ndakwingize Fazzo. Je na hantu mfise dushobora kujya Fazzo tubabaye. Urahagira. Fazzo nimusoke kujya Fazzo. Nimusoke. Musa nimusokere. Ni vyishi muzu yajetema byasimiye. Byatakaye. Sinzimwe mu bitakasa. Basudungu basukwezi kumwe. Umviriza navyo ukwezi nyene musokere. Nimumvire. Ngiye bwebo. Soke afata ibintu. Nimusokere. Boss. Nimumvire. Ndiko. Boss. Nimusokere. Ndoye na uchafu. Kura nao. Solange ndayikura. Nimuze. Indo. Fazzo n'ukuri Fazzo. Ndiye nimusokere. Ase nimusokere. Umviriza nachimba basi ngeneye Lisa Jesse Lima gatubahane ukamara kubona je n'indu y'amaso urambona mubi nimusoke nimuvire anone ibi nga mwe mukira babo agara babo kula usani ukula porta kula gabo chafu ndabakure nakubwiye ni kula gabo chafu nibato so nachimba basi ngeneye Isa imyaka ndagatuze imisi ndagatuze irahagije hano kubiriza nakubwiye amirira sidima nurifikani hapo kwa twazani blank swali mtu kidogo mtu mimi ndo musoke ni musoke ayafu musoke soka ato mani koshi ababa shenzi kaura abantu b'abahimbiri bose mani koshi ibi bintu nanabonye ko aba bato nanabonye ko atari beza ni byinshi n'amanata akaje mu nzu vyagiye vyasimiye reka nanje baranyivisa usanga ari abanyene kumviriza bakure no gakure mu ngo kwanza soka urabona aba bantu n'amabala abantu nk'aba iyumvire n'ukuri kw'Imana ufeka favere ubashire ngaho barire umviriza n'akamaro ko gutunga abantu ataruze bafise nivyo boss nivyo atakamaro bamfitiye nibanyubaha kuza irukana tiyo ndiko ndavuga ukanga kunyumva none ifise unawafuza nimugende nitwashaka nakari bari iraswari yagwiye wangu baende kwenda beko nanje no chamviwa erika nimekwanisha isha ndabira nuku sha ahubwo ni fresh utazuba kuhabakiye umunsi nturahera cyari kumuraba shika saa ine ata umuntu turaro ino muzi wo hanze ngizero gusa ntiburayo tujya oya yo kujya turaro ngatondorikana nakubise igori ize we atondorera kubise we nawe ukunda bre kubera jina cyenzinduka mudatondoka kare ndugurura bahaje hazinduka umuntu umva ngaho ayibi arahe yawe yaboneze kabisa yego Karibu. Este. Karibu. Kari? Nasibaje kanda. Wamenye gute mbere? ariko atarengana ubonye
ariko ngeze kumva yuko batuga ko bamwe akaje ko ngaha haturangiye urakoze kandi ndaho nyenewe tuyabikora Bijya ntibabibonye hewe yesu umva imanje ratanguye ni kuri kwimana ndumiye sinzikosera kubye babibonye babibonye Kana ndabu twadisha Abona bemerewe Au kanal irahera bishoye bwawe Rwanda kwaje amakuru yawe ndayibona ndabona ko ari sawa nuko nyene vese mana yarahezagiye ntabwo hezagira kuri supi ariko supi ndakubaza uko niko usigaye umeze uko niko usigaye usa ariko supi n'ubwenge bwawe ega je nahora ndabyumva ariko ubundi ndabyiboneye n'amaso yanjye yesu we umusha mugendera ihangane niko bimeze ntabwo byakubaye ushaka wiso ndakubwira ujya umuntu nawe yokuvuga ati ngo ninashima ni ukuri uyu muntu siwe je ndakugize ukuri jewe ndagushimiye cyane bivuye ku mutima kuko wewe wambereye umuntu w'agaciro kuri kiwe kuko iyo ataba wewe ngo umfate ushire ngaha ngo unyigishe jewe ubu je sinari kuba meze gutya jewe nari mfise ubuzima butameze neza urabona nazeho ntayaririwe ariko gusa ndashima kubona ukuntu wewe wamfashe nk'inshuti ucushira ngaha kuri igara ryawe rero nateye make ndayaronka aya maharage vyamamezi bwoko ni wubahwe urumva iza sinuvuga byinshi sico novuga niko gusa umuntu yagira umutima wo gufashanya kuko nyamara umunsi mfise icyo ushobora kubura ugasanga wewe n'umunsi twafashanije ejo nawe ugiye kumfasha sivyo ni kuri vraiment wiyumve uri free aha acho zoshaka cyose zumbwire zunge zofashanya ama acho gufungura arayinzu zumbwire nta kibazo ego urabona ukuntu turonka abakiriya ngaha no kuri na jewe nubundi yafashije kuko nyene kwiwawe ntabyo nari nkenye narabura nayo kugura ya ratio mugabo ndakumugenza aranyigisha nkuko nyene ubundi aronka vraiment ndipangiye inzu urabona ni ikibanza dupanze ntabwo ari kibi cyane kandi ubu Imana yaraheze tenda ziko Imana izobikora kabisa hamwe no kwizera vraiment yazari neza ndabizi Imana izobigeza neza mtaha ahubwo reka mbe nditinda ubwana bwanjye ndabona umengo ahubwo Israel ariko byose bifite inzira rero uyu n'umutwenge uko byamubayeko nawe niko byo kubaho sinko ndamutwenga vraiment ariko biteye isoni navestre bona base no hindura iki ko byamaze kuba apana supi vraiment warabyitwayemo nabi ku mashuri yawe ku bwenge bwawe aho ukacumererwa nk'uko vraiment ubuzima nk'ubu ukemera ukabubamo vraiment sha narabwakiriye nacu no hindura oya hasu oya vraiment kuburangira shaje no byo bwamba kasama abakiriya wewe reka mbe ndakubwirira ariko nawe ucungirira sivyo nta kibazo ukora bora natewe ntabwo ari sawa umungurizi bwanwa ngabona bwakuze
Kabaye kabisa. Cyari nyatari. Bajya bavuga ati ngo na mugabo ngo yimuganwa. Amashwa n'ubundi. Amashwa n'ubundi kabisa. Dukoresha umwanya mutama. Nyatari. Kabisa n'uwego na. Ewa, tegerezwa. Ni sawa urumva narinje kugira ngo mumbwire mbega hariya bimeze gute hariya twagerageje turakora uko dushoboye ariko ntihangane hano twagerageje gukora uko dushoboye ariko umwana ntitwamukoreye ubwo mama wiwe arakomeye. Oya Dr. Numbwire yuko inda y'umugore yoba yakorose. Oya wihangane Israel. Ubinda yakorose. Israel wihangane Imana izobaha uwundi. Ariko wihangane. Madame wowe ubona ameze gute? Madame ni sawa. Twagerageje kugira basi bose ntibagende bose. Madame ni sawa Imana izobaha uwundi. Wihangane Imana izobaha uwundi. Ihangane Israel, ihangane kizima madame akomeye ihangane.
numvise byakubayeho nari kurika ariko neme ndaheba akaza avuga ati ko umugezi wanje agize ikibazo ifuko ndamushikaho gusa wihangane ibyabaye ntivyoroshe kubura ikibondo ariko ndazi uzaronka ikindi gusa wihangane kuko abandi ko nanje mbabaye iza wiso tindababaye wiso tindababaye wiso uraza twavuye jewe iza uraza amagogo aragize jewe wiso ndababaye iza ihangane iza ndazi yakoze bijya izakora n'ibindi iza Akaricira Yesu kugiye kwitwa papa. Naizi yuko kana kazura kamura kamamagara papa. Yagiye ngaba papa ariko ndabizeza ariko ibyabaye byakahise ni kubisiga kako kahise nyine tubabe dutegura ibyakazoza wihangane ukuri wiso Jurazi kuruje babaye wiso Yesa no Israel ndabizi wiso genda afise igikomere mu mutima wiso genda babaye wiso Ize ndagusabye wihangane ibyabaye wiso jyazi yuko ngiye kwitwa papa ndazi ko ngiye kwitwa papa ariko nonera kubera ikije wisinyanga kubera ikije ibyago misi yose ari je Israel ndagusabye n'ukuri wihangane Israel nta kindi kintu twohindura Imana izoguha n'ubundi ejo kikigena udakosije kumana nigiki nta na kimwe Israel nta na kimwe please ndagusabye wihangane Israel wihangane ndazi birababaje Israel no calm down Israel wihangane birababaje Israel ndagusabye n'ukuri wihangane nta kindi wumva no gufasha utari kwihangana gusa kubera iki si kuri jewe umengo siko bimeze twese ejo tuzopfa aho turi hari abandi natwe aho turi hazoba hari abandi ejo Mana we jya ujyanye mvenga ukababera byagushikiye nabyumvise nukuri naguye mu mazi ntose sinditahura kubyakira shalom byabaye naje kubihindura ariko sukuri foko wihangana urazi mu isi nta bintu mu isi ni ingorane gusa ko udaciye mu ngorane ushobora kumenya ibyiza uzohura nabyo kubera ko ngo ntawe uzoshikira ibyiza ataciye mu bibi ibi nibyo biducira inzira ariko rero icyo ndagusaba ni uko wakwihangana ukabyakira akenshi iyo bahuye n'izi ngorane shiri nukuri shiri ugiye shiri ndahamenya ndagusabye sishaka je ndakwigira aha jawuzi ndakoya subiza ishakoshi mu nzu ndakura sishaka urabona nakwihangane gushika yaje ibuka hano twavuye nakwihangane kiva kiyagera cyose ndakwihangane no munsi nakirahinduka sishobora oya hazogira igihe Imana oya iraguhezagira wewe jewe sindi mwoda naniwe madame ndagusabye reka ko nkorako mwatazi no koga iyo bintu yamba ukuntu bisa mbese usiga ukora hehe mu wakazi k'ubusiti ariko sheri ibi ni ibintu dushobora kwicara hamwe tukabivugana tukabiyagira kurusha urabona aho twatandera ubwira wewe asoni igihe wankoze ko n'ikintu cyarakwiye nakubwiye jewe nawe wibagire wishe ni sawa ndaje
Okay, ndaje. Ndindira ndaje. Minota mike cyane ndaje. Ego. Sawa merci. Ndaje unyene. Uyu ni ndimo muravugana. Twubahane. Uyu ni ndimo muravugana. Jewe wese n'umugore wawe, n'uri umugabo w'iwanje, ntacumbaza. Sawa. Sigana inzu iwawe nyimba zo gushyuza kwishura, jewe nidukwiranye igihombo nyine kijya nyene. Uhise nukumenkira shiri kuza. Ndagwemukira jewe. Gira amafaranga nk'abandi bagabo. Nukuri ndakwingiza. Niragize wibukiye twavuga. Ikintu wanyibutsa ngana iki? Haraho turashika. Waho twavuye. Tumaze kugera he? Ibi mboni ibi. Tumaze kugera he? She ndimusibire ngivyawe. Ndakwiyamye je ndi imana ufukamira. Oya no. Ndakura. Nukuri ndakwingiza. Musige. Musige ndagusabye shiri. None wo musige. Ndakura. Musige ndari. Shiri nukuri ndakwingiza. Ushagwana je. Kwingiza shiri. Ushagwana je. Ndakura. Jewe na wewe. Kandi. Jewe na wewe kandi. Cyari kijya gihe cyaraheze. Nukuri ndakwingiza shiri. Shiri ndakwingiza shiri. Shiri ndakwingiza shiri. Fazzo. Yes. Fazzo. Yes, Fazzo. Fazzo. Yes. Hey, yo. Yes. Fazzo. Yes. Hey, we. Abakuri miss. Shemi. Soka. Ubisa. Não, soka de Fazzo. Tu queria me falar. Soka. Soka. Fazzo. Soka. Fazzo que minuto foi? Você me soca. Fazzo. Ubisa está